ni waba ukunda gufasha, ni waba ukunda umupira w'amaguru, ukunda kunezerwa, ino match nico cyatumye ikinwa kugira ngo ishobore kuba yotorokanya amafaranga maze bashobore kuyafashisha abana bari, ikaba ari icyumviro c'abakinyi b'intamba mu rugamba Stade ntibazonkiza ekana Yusuf Nyange kugira ngo bashobore gufata amafaranga yose abazokunja muri stade bazoriha ariyo bazokoresha kugira ngo bafashishe abantu. Welcome again to your YouTube channel Murundi yari show, abasanzwe basangiza byinshi bitandukanye mu Kirundi no mu Cyongereza, tukaba dusanzwe dutembera henshi hatandukanye ku mubizi. Uno munsi twaje gutembera kuri Stade Intwari aho hashoboye kuba match ikomeye cyane, aho yahuje timu zibiri, timu ya Yusuf Nyange ihagarariwe na Yusuf Nyange hamwe na timu ihagarariwe na ntibazonkiza Saido. Aba rero bose tukaba tuzi yuko ari abakinyi b'intamba mu rugamba mu guserukira igihugu cyacu cy'u Burundi, aho bateguye iyo match kugira ngo bashobore kuba botororokanya uburyo bushobora kuva muri iyo match kugira ngo bashobore kuba bofasha abantu bari mu bitaro, abantu batandukanye mu buryo buza kuba buvuye muri ino match. Reka rero dukurikirane bimwe mu bice bikuru byagize ino match ku bantu rero batagashike kuri Stade Intwari. Murayibona neza aha iri, murabona ko ari stade nziza cyane, stade ya kijambere, stade ya karere, stade nziza cyane, niyo stade dufise ikomeye cyane ishobora kwakira abantu benshi gose. Reka mu bice bimwe muraza kwibona ukuntu abantu baza kuba buzuye muri stade yacu Intwari, stade nziza gose. Rero mube kumwe natwe kugira ngo turabe kimwe cyose uko byagenze, match yose uko yagenze, aho twashoboye kugira amahirwe twabona n'ibyamamare bitandukanye aho byaduteranishije. Eka muraza kubona ukuntu byagenze. Ni match yabaye ku munsi wa gatandatu itarike 20 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Ni match yari imeze neza cyane. Reka rero turabe uko byagenze, uko byari bimeze. Ariko ntibibagire kugira subscribe nimba ari ryo cyambere bice kuri YouTube channel ya Muri yari show kugira ngo ibintu bibandanye kumera neza, ibintu bibandanye kurushirizaho kuryoha dukuza n'umuryango wacu wa Muri yari show. Twagire ni hamwe ku yindi kugira ngo turabe uko byari byifashe. Nukuri bivanye nuko ino match yari ryoshe, numva mfise byinshi no vuga, ariko reka ndeke kubicisha amajambo ahubwo ndabereke uko byari bimeze. Guys, yari ryoshe ku buryo n'abantu babigaragaza ku munezero bafise, aho ushobora kubona yuko umuntu match yamuryoheye akimera agafata match na telefone y'udutushe dutonya ibya telefone ntonto muzi, ariko akimera agafata match umva ko byari ibintu byoshe cyane. Reka ntitubane nitubisha amajambo, ariko turabe intambwe ku yindi uko match yari imeze.
Wow, nkuko bimenyekana ko ari celebration y'igitsina Mr. Champagne! 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 Mr. Champagne! Muramubona Mr. Champagne? Ha ha ha! Kwap! Mr. Champagne! Mr. Champagne! Wana muramubona? Nguyo! Guys, byari byaryoshye kabisa. Mr. Champagne! byari bikaze. Wow, murabona Fila Fils on the floor, muramubona nawe niko yari yahishikiye kabisa ibintu byari show tumuruderi show kuri Stade Intwari. Murabona guys ko ibintu bitagase bisa neza cyane. Wow, tubandanye rero dukurikira uko match yose yagiye. Mara ko hano cyari igice cya mbere cyari biheze, maze urya mu mwanya wo kuruhuka baca badushusha ntiturambirwe anako bya biteguye neza guys, byari byiteguriwe. Eka umutima w'urukundo bari bagerageje kuwushiramo wose kugira ngo n'abarisha amafaranga yabo make ibiri gusa baryoherwe, nabone vibe ntibumve ko amafaranga yarayo batangiye kandi ari amafaranga aje baryohewe bagiye no gufasha abandi. Murabona ko ibintu byari bimeze neza, kandi tubandanye n'igice kigira kabiri nacyo turabe uko byari byifashe nabyo byagenze gute. Murabona ko igice cya mbere cyaheze ari igitsindo kimwe ku busa bwa timu ya Yusuf Nyange, aho yatsinze ishobora gutsinda igitsindo kimwe. Uwagitsinze akaba ari Leonard Gakwaya, nibwo benshi bamwita. Reka rero tubandanye ni match igira kabiri, igice kigira kabiri kino. Igice kigira kabiri cyo cyashoboye kuvamo ibitsindo bibiri, kimwe cha Amis Shimirimana wo muri timu Yusuf Nyange, eka ikindi cyari cyo nacyo cyari cha penalty, aho ikindi cha byo ku rundi ruhande rwa timu ya Saide ntibazonkiza, aho cyatsinzwe n'uwitwa Destemanari. Reka rero turabe ukuntu byari bimeze. Urabona yuko umukino waryoshe, hano murabona ko ibintu byameze neza. Reka rero tubandanye ntucikwe n'ikintu na kimwe muri video kugira ngo tubandanye twinjoyinga, tubandanye tunezerwa na kumwe namwe. Twabwiye ko atacu tutazobakorera.
biraboneka ko Said agira telekome, reka turabe ko hari kivayo, hari igihe usanga biragenze neza, reka turabe umwanya ko atako yari yakoze, yari yagerekeje ibintu byose bishoboka, reka turabe yaye biranse, baciye baduga, baraduze, guys. Penalty kiboneka ku ruhande rwa Stade Intwari, tuzi ko ari we agira atsinde ibitsinda, ariko urabona ko bice bihindukiye iwabo, aho refa ashoboye kwemeza ko ari penalty, urabona ko bagira bayiteye, kandi turako bayiteye ko vyagenze. Wow, gol ya Amis Shimirimana, ikindi gitego gira kabiri cyo ku ruhande rwa timu Yusuf Nyange. Murabona yuko ari umunezero udasanzwe. Wow, celebration. Tunaenda 1 2 3, tunaondoka. Wow guys. birakaze. Urukino ntigwagarukiye. Wow, aho timu Stade ntibazonkiza nabo bashize ikindi gitsindo ca Destin ariyo yavuga ati nta usangira n'utabega, ati muradutwaye intsinzi, ariko reka natwe tubakoremo, natwe ntimze mugende muvuga ngo yuko tutabahaye. Wow, byari ibintu biryoshye cyane. Match rero ikaba yaheze kuri 2 bya timu Yusuf Nyange na kimwe cha timu Stade ntibazonkiza aho batazira kenshi Lion 10. Wow, byari biryoshye cyane. Inyuma yaho muri byisabwe nawe yaduteramishije gatoya kuri Tel Aviv. Zimwe se murayizi, ni indirimbo ihitinze cyane ku bantu benshi, niko murayikunda, benshi tubona ko no kuri YouTube ifise amaviews meza cyane, ibiharuro ni byiza gose. Reka tubandanye dushikira ivy'iwacu, tubane dukunda ivy'iwacu, bane ko bizohava bikunda bigatera imbere. Wow. Uko niko urukino rwacu rwagenze, nabonye ko Stade Intwari nziza cyane. Reka rero mutubwiye muri commentaire hano hari mufuza ko tuzobatembereza ibindi bishasha mwifuza kumenya kuri no YouTube channel ya Muri yarisho mwaguhuriza bitandukanye. Reka nongere nshimire benshi bitandukanye, cyane Fila Fils yadufashije kugira ngo dushobore kubona ano mavideo. Reka dushimire na DJ Classic
FM abo nabo twishoboye kutuzamufata bamwe hamwe kugira ngo dushobore kubashikiriza bo byarashoboye kubashika aho twe tutashitse ariko byose bana ko byari bimeze neza. Fila Fils ubaho cyane umuntu gaciro ibyo twabishitse ku bwawe. Reka tuze duhurere mu yindi video izokurikira. Imana iba hezagire.